abakozi ba Magic Channel TV nibatse komeze neza agenda komeye cyane gose naenda bakumbuye as always kuri micro mukaba muri kumwe na Ornella Kimana rero turabakiriye mu kiganiro cha CLIC plus 257 yes ni kiganiro cerekana indirimbo z'abarundi zasohotse vuba ukuntu abarundi roko barantangaza cyane uko badutangaza cyane indirimbo ziryoshe indirimbo zirenze genre bako twereka ibintu birenze ibintu nyene nk'ivyo sinoba presenta kandi Tatiana kuko murabumenyereye ubu nyamaze ko umuntu de la famille baramutse Tatiana yambo bakozi ba Magic Channel mumeze neza. Yes. Ndabakunda. Guys, nkaba ndabafitiye umutumire yitwa Sandra IYIZIRE, umukobwa mwiza. Oh my god, how to describe that? Igisupu. Umukobwa mwiza ari clever. Guys, umukobwa nje twaganira amajambo make gusa ariko afise ubwenge n'umukobwa afise ubwenge nje numiwe. Si ubwiza bwo hanze gusa. Yitwa Sandra IYIZIRE. Numukobwa akaba numu business woman disons ça tukaba twambaye aya maperruque ni yadandaza sha nayi wiwe ararenze guys murabona ko dusa neza turashajije kuri IG yiwe ni IG ya maperruque ni Malikia hair yes ukaba ushaka perruque nziza cyane gose Malikia hair kuri IG umwandikire and then urayironka iyo ushaka yose turakwakiriye Sandra. Merci beaucoup. Usa neza. Thank you. Ndogre makeup. Peace makeup. Wow. Yeah. Usa neza cyane. Merci, shout out to Peace makeup then. Yes. Akaba ari numu YouTubeuse, afise YouTube channel zibiri actually. What up guys? Umukobwa wanyu Sandra IYIZIRE. Welcome to the Dreamers family. Wow. IYIZIRE the Dreamer. Yego shout out ku mudukorana na Wolf n'abandi. Hamwe na Sandra IYIZIRE ariyo ni YouTube channel yanje y'umucongereza. Guys, subscribe please. Subscribe meze neza cyane gose. Guys rero iki kiganiro nababwiye objective nuko tugomba gupromotinga indirimbo z'abarundi ziryoshe zasohotse vuba zirenze. Sandra indirimbo twohera ko nziza iryoshe mwino minsi keza ta surpasser ni yihe guys indirimbo duhera ko ni Superman ya Big Fizzo. Wow. Yeah guys indirimbo is vibe. Yes. Icyambere cyo ceka tuvuge nature aho yayikoreye urumva amashoot yerekana the beauty sindi je pense qu'elle mu Burundi. Beauty of Burundi ni utubona ko igihugu cyacu vraiment ni cya grave hama. Merci beaucoup musaza ko nadukoze ikintu cyiza cyane werekanye igihugu cyacu mu bwiza bwacu we proud. Moyo nifuta mimi na wewe kuachana. Let me be your superman. Let me be your superman. Nakija vita niko tayari pambana. Let me be your superman. Let me be your superman. Oh, nafurahi. Let me be your superman. Let me be your superman. Ladies, how was the video quality? The quality is dope. Ico nico choto tutugira. Yeah, the quality was dope. The vocals, ndabatera inkuru rero vocals za Big Fizzo. Urukuru mwumva no kuri screen, nushobora kumenya kombye he's a real artist. Narigiye muri nuzeya muri concert yiwe live nona chimwe ati very much respect. Urumva ma auto tune bayakure kuko the guy is the legend. Numva ko nana vocals yurayumva sana. Hari n'igihe ahora aduha genre show muri karaoke nko muri arena umva araturirimba cyane gose ofite ari ukuntu umva sound ukuntu asohora ijwi giwe ukumva even n'amavoko ikavuga ati where is the difference uravuga ati ofite muri studio nta travail bakoze gose ngo yo gukonesera ijwi giwe no ahubwo je mbona numva ko indirimbo ziwe umvise kuri YouTube cyangwa uzumvize mu muziki ahubwo sandi yo barayigabanya the guy is a legend ararenza ayimba neza cyane nonga urumva ko amavoko yo nayo aba represented urumva ni byiza cyane actually hari ukuntu ariko aragira ama tour media mbe bita ama tour media
turaroka Mediator. Messi Scott. Yeah. anyways ndabona ko ariko arapromotinga indirimbo yiwe cyane niyumviriye yuko eske kubera iki mino minsi ariko arapromotinga indirimbo yiwe alors que kera ntazo yapromotinga oya yare kuri indirimbo ama YouTube genre Instagram agashira ko ati ndana umva twari charge na kesi twe twaraja kuyirondera nibaza yuko sinzi nimba nihenze me umenga Big Fizzo ari muri rebranding ariko rebrandinga gushasha kuko ubona uri kuraraba na music live yiwe sico kimwe ne yakera ntagira semi live wagira real live music urumva ibintu byose ariko numenga ari muri rebranding nanje nivyo niko ndabiganira la fois fois cyane ni ikintu ciza cyane vraiment c'est vrai hama tuvuge ukuntu yari yambaye yari yambaye neza hama shout out to our girl kanya gapantaro ka blanc na gashati vraiment mwaje mashit girl you did it made it ndugu ndani we yamwambitse kandi wa vraiment ni bon kandi vraiment ukamushaka clip wambara neza you know you contact me Kimana Stylish yes kuri IG Kimana Stylish en tout cas félicitations wagize ya du bon travail quand même birajanye na environnement yararimo kandi yarabereye cyane so what's the next song the next song is oh my god how do describe that ni indirimbo yitwa akanoti ya D1 guys D1 jusqu'ici aguma dutangaza just nzi ko ari imisi yose aje nabavuga D1 no narakunda D1 mu buzima bana ngo ndamukunda ibikorwa vyiwe akora vraiment nanje ndamukunda ntuka yes arivugiye yakora neza quand même we D1 akora neza cyane akora neza kandi arimba neza just nzi ahantu inspiration voilà nje nagira mvuge inspiration amajambo avuga imitoma atanga mu ndirimbo uravuga no ce type là est-ce que il est amoureux cyane ndazi cyane nawe cyumushaka gufuramo amoureux n'ukuri ya muganga okay reka tuyumve niwafata kanoti mazo kutamutama the big man manager wewe nguratesa wewe niwafata kanoti mazo kutamutama the big man manager wewe nguratesa wewe tellement je sais pas comment dire je sais pas mais the song is very amazing nigera ntangaza mu bisanzwe nigera ntangaza kuko nama ndamumenyereye ko kandi jewe kuva ndamumenya ntarasohora indirimbo ngibe flop misi yose amasohora indirimbo gashiba hit umengo ntarasohora clip yayo clip irimwo ahubwo navuga ko ashiraho ama lyrics okay ni clip ifatanye na lyrics okay telefone nugira nufate kugahera kumahera reka turabe clip en tout cas clip isa neza n'ibintu tutamenyereye eko ni ibintu tutamenyereye urabona yakoreye muri salon de coiffure yes ikibazo nsigaje kumenya arazi gusokoza but the quality is dope though quality ya bon sana okay yaradutangajije kuko ntitwari tumenyereye yuko umuntu arimbira the one place kuko benshi barahindura ama place but we yahisemo kuguma muri place imwe me guys ni lyrics video nico gituma I hope so nibaza ko tuzagira indi video quand même let's hope kubera nta nayindisha ni mwitege yinde ariko nato yegera vraiment ni bon nato yegera jembo nari sawa ni bon jembo nari sawa so what the next song Tatiana Lindira mbega wewe ko wiruka reka tuanze tuvuge mwumvise gute genre ama lyrics y'indirimbo akanoti ya D1 jewe mana je ndumufan urumva ngira ngo nawe ririmba iki I don't know gusa je ndumufan vraiment kandi naye mubwiye ati ngira ngo nabufan wa mbere ufise kwinosi aruta ordinaire nta nuhari sinzi ko wavyumvise D1 nimbura aza kuri ikiganiro arabizi ariko actually ukuye kuma ikiganiro ana yigusabiye ungira ko management yawe pour l'instant yeah okay the next song ni indirimbo ya Wiz Designer hamwe na Kenny Soul entre
reka kwanza tubisubiremo ukuntu wiz design ashobora gukawuka ukauka hawo genre gukawuka katwima ibintu bishasha hama gacaza na featuring ya Kenisol yes Kenisol turamwemera hamwe Bujumbura numu star w'umunyarwanda abizi neza cyane gose kandi ndamwemera cyane gose yakoze hit na D1 yakoze Your Body no ni indirimbo ni hit iyo hit uri kuravuga ni ya social mula yeah sorry okay iyi excuse ni me ya guys with design guys the first kintu nabonye bari bambaye neza cyane apana ngo bari bambaye neza cyane gose gusa ahantu bakoreye Yes. like with designer ikatwanete with designer ahantu bakoreye ni mu Burundi guys ku mafarasi yego bafarasi Mu Burundi. yes ajya imandi ya roka golf nico cyose nico kikwereka le pouvoir de l'image Yes. Burundi bwacu ni bwiza aka kufotora creativity bagize ko kukinira kuri Golf. byari bitesa byari bisa neza ego yaraberewe quality ya video ni sawa yego ni bon Kenisol yaragize en tout cas urabona ko Kenisol atigeze aminimiza ego clip indirimbo yes. voilà Ah, yarakoze harimo nyine gitaba, ibintu vyiza gusa nsiganye ikibazo sinzi ko naravye nabi eske umupira yari yambaye ni polo ni Adidas yeah guys ni polo ni Adidas does it matter non par contre umu video queen yes yari top ari top en tout cas aho uri hose wakoze neza Yes. akazi kawe gakoze neza yambaye neza make up sindaraba neza muga en tout cas ça va Yes. ni sawa so with design felicitation what nawe about the warakoze lyrics neza ibintu baririmbye nabyo mu byagutse lyrics rero si nta muntu aramenya sindamenya neza indirimbo subiza inyuma gato aho nyene hinge gato umve ntiharagera wagiye ukaba kure wavuze non c'est vrai hinge mumviriza ahanyene oh my god umva kuze ndakubaza no ariko nushaka kuvuga ibisanzwe ibyo ariko nushaka kuvuga ni inspiration c'est vrai abarundi barimba neza ariko barafise akantu kopye it's okay guys but No, yes, inspiration it's okay. sinibaza yuko but It's okay, inspiration but- inspiration gato nela no sinibaza yuko guca No, 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 no. ni bon naso sinibaza yuko ari inspiration kopye code ahubwo ahantu ngira yoba yarakoreye indirimbo ni hamwe na Double J and if byo usanga batayikoreye hamwe antuka ni nziza erega ndababwira Okay, ikintu ivyo kimwe ni- none kwanza ndababaza ni umuntu agira ashona impuzu arashobora kuratika rya huzu gashunye neza Yeah. reka nkure ko agakoro bazi nico kimwe Voilà. creativity ni imwe uravyumva inspiration ni bon kuba inspire n'abandi it's okay en fait ahubwo ifo yuko tuza turikuramo ikintu nubwo ari je nabiza inspiration tuza ni turikuramo inspiration ikintu ca ngo kopye code Ako- reka tubibone nka inspiration ni inspiration ariko numva n'umuntu agize creativity we ni bon ngwanya Yeah. ni voisin ushobora kuvuga ati naba inspire kwa naka Ega mugabo nivyo apana sawa. ega ni voisin ya nico gituma inspire ku muvoza nk'ubu with Voilà. design- None umuvoza with wawe design- wotire nzida no cyo urabona kenshi abantu twinspira aba star bacu canke twese twinspira ku bantu bo hanze ba Beyonce ba Kanye West n'ibiki mugo urabona iyo ubonye umuntu reka yinspire ndabwiza ku muntu ukuri w'ujumbura n'aba c'est bose trop beau. nabo ba Kanye West n'abandi biyinspira ku bandi Voilà. hariho n'indirimbo nyinshi bavuze ko baba bakuye ku ngoma z'Uburundi Yes, ivyo ndavyumva. nk'aba Beatles barasi indirimbo Yes. bavuga ko ce sont des tambours burundais ni byiza kuba inspire Yes. Non, en tout cas mais ibintu gukopia byose quand même yeah, en tout cas vraiment with design ego the song is dope biraryoshe indirimbo iratesa image ni ni sawa meza. video ahubwo queen ni kuri sawa image Kenisol ni tugaruke kuri do image hariho clip sasa mweretse kubona nyene ya hakurya wabanyi bari kuri tele ya golf kuri terrain ya golf Yes. narayibonye nayo nyene Yeah. umenga
iyo part iyaba yataye so yuswe ko yakopie ijya part mebyiregeranye cyane no kuvuga ko ivyo ni bisanzwe ico nuko atakintu uzozana abandi bantu gishasha. batakoze Voilà. urumva ariko melody c'est autre chose you know ari ibintu tkonde Non, maintenant, ubunye je me sens mal kubera nije ndabizanye. Kandi iyo ndirimbo nayikunze, Nde indirimbo nayikunze. ugomba kumva yuko ni wewe nyine Wiz wakoze neza. Yes, It's we a know. 10 over 10. yes Nukuri. So, the next song indirimbo ikurikira ni ya Ines reka umukobwa adatesa adatabura vuba congratulations la for fille real. elle s'est dépassée Yes. je nabonye clip ndavuga ati what urumva ubu hariyo vuga na ziba Yes. ubu uravuga ati muvuge mushatse muzoreka Muzoreka. urengene yambaye makeup ibintu byose ni bishasha Yes. Amashusho ingene yawe, yambara ukuntu yambara akantu neza. kabutswa bagashira batangora nafise makeup ni bon girl Yes. uri kuraza aha rero waje umuntu rero yakwambitse bandanye ukorana ni indirimbo nshasha ya Ines Rage yitwa Malo. Wow. Indirimbo ni Malo ya Ines. For Yes. real, the girl, urabona umutipe arimo kwanza d'abord. Merci ma sœur. Reka duhorayo. Wambaye neza umutipe wa bon kandi bazogira umushikira warinze kuja kwisheze. Urabona? Mega nukuri indirimbo agason kawe ngene uririmba akajwi ka turakumva vraiment. Yambaye please. yambaye neza cyane gose but the girl amaye umengo yakwiye inspiration Vibe Simi. Voilà. yes The same Yego. vibe. Nipo wabonye Bisa ko ni sawa. inspired ni Vraiment, vyiza. yego. Nukuri ukuntu yambara. yambaye neza cyane ariko jere ndabaza ikibazo kimwe African ariko Queen. kuvuga ngo igene yambaye kureke Yeah. twumva ko kugira Ines yaririmba yikwijije gose kureke twumva ko umukobwa kugira tuvuge ngo wow nuko bavuze kuduza gato Suko. that Kuja ahubwo yahora yifata yahora yirekura impuzu yambaye. mona ariko arabenspira vraiment Raba muri mega ni vibe ya mona raba maquillage vraiment elle est au top. ego ningena viva gene actinga urabibona ke Ariko ariko arabiviva arabiviva neza. ariko arabiviva Ego, vraiment. ego, ego. Girl, congratulations, indirimbo Niribanda. iraryoshe cyane Felicitation. Ubandanyirizaho. yes Ubandanyirizaho vraiment. n'akantu ka mwumukosora nkuko bakarimo Na I don't kimwe know. vraiment je gusa big up Nakobona. jewe Murabizi big ko up nawe nakosoye ego vraiment big up vraiment indirimbo yariryoshye cyane gose wakoze neza girl gose. keep it up fresh Kuri cyane. yes indirimbo rero ikurikira ni ya Linoji yitwa Player the boy is very amazing imihanda yangize player boy sinabonye inshuti zangazo right now murangwana n'ibibazo simbona inyungu kandi nama muri haso ariko aratuzanira ama creativity arenze avant yatuzaniye iyo ndirimbo ya Legend yari isize amalabero labelo kama iyo siba guys yari isize labelo lo labelo okay anyway so isize labelo wamengo yambaye n'amahereni wamengo yatoboye we don't know if vraiment yari ya n'ama rouge à lèvres namukobwa mwakoresha kwisiga amalabelo n'amarouge à lèvres rero creativité yiwe yazanye niyo urabona manke mambika impuzu yabirimbiyemo hagati urabibona ari ukuntu yabirimbiyemo umukobwa nawe akaba ari ahandi naho yindi image ari mu kiyo ariko arisiga we ariko araririmba guys ikintu nakunze cyane gose gusuma ibindi niyo creativity ya video yagize vraiment ibintu bisa neza cyane gose okay umukobwa yari yambaye sasa ni croise ni deshira amatako sa hewe Indirimbo twayirekeye neza none na Jackie. yatwa mejen ndavuga
tuyumvirize cyane. Yes, Ego. reka tuyumvirize no muzo kwibona tuyumvirize. neza ivyo ndavuga ko ari ivyo. Kivumbi. Vibe ya kivumbi, voilà. Atanga vibe ya kivumbi. No meze gutya ni kivumbi. Yes. Ijya ndirimbo yiwe yindi yitwa gute Legend. Legend. No, uyu muhungu No, ni kivumbi neza neza. Yes. Ni kivumbi. Yes. Look how the video. Wow. No, this is too much. Even yes. Kuzoga vya gukopia. Jena na hot. But this is too much. Come on. You have to be your own artist. I'm sorry to say that. Ariko ni byiza, ni bon. Wewe mwangwanyije so ndavuga ibintu vya kopie. Murambye ngo yoya, ngugomba. Uririmba. Ya kopie ndetse. Lize kivumbi ariko aravuga ko ari kopie kore na kivumbi. Jena ko ndavuga ati uyu onya kuva sound. Kuva kera ya sound. Yes, let's listen. Répétition quand même. Une répétition. Ni gusubira mu bya bindi nyene. Umengo j'ai eu l'impression yuko ndiko numviriza Legend. Ni bon, uri umustar, you know, you are a star. Waragize Legend turayikunda, ni turayikunda ariko manduhe bishasha. Kandi navyo tuzobikunda ko n'ibindi twarabikunze. Sivyo none. Legend abwiza ukuri. Legend ni indirimbo y'amakuri playlist yanje. Kandi ndazimanga Legend y'amakuri playlist yanje. Ni indirimbo nkunda kumviriza. Niba twarumvije Legend n'izindi uzoka tuzozumviriza. You are a star. Ariko ikintu nagomba kuvuga hari ukuntu jewe ninoje n'umubanyi namumviriza kuva kera cyane. Ariko hari ukuntu indirimbo ziwe za kera zari zirende. Urumva zari zifite ama creativity mashasha. Si nkiyi. Ofite hari ukuntu inyamaze kuyisohora ya Legend abana kwirafashe yari yacasora igomba kwa kundi. Ndaguha example. Boy bandanya ijya ritme yawe nzi ya kera. Izi ya creativity zawe. Ndaguha example. Nubwo ngiyanzana nk'ibintu bidahuye. Je ndiko ndamubona wito ikose. Ndiko ndamubona nka Berry Music. Nka Berry Music hatuzaniye indirimbo yiwe shasha iri gute. Ndayibagiye. Ndibaga indirimbo yiwe shasha. Muganye Melana. Urayibona? Yaciye tubandanyiriza bya bindi nyene. Naguciriyemo. Nkubivuge. Naguciriyemo Berry Music murabizi ko ari muri Canada. Yahise nimwitegerere bishasha. Oya ariko no ariko arakora omajini ijye bari na vlog yake reka ndakwaza ikibazo kadazosubira gukora abantu bari hanze kubera ko bizofata umwanya kugira abe stable. Reka dupinge challenge bagwaye challenge vya Linoji nariko ndavuga ati Linoji ukuntu two ndamubona nka Berry Music kubera umva yabonye ko Bernard twayikunda cabandanya muri ya ritme nyene rero Linoji nivyo ndiko ndabona reka yatugirira kubera indirimbo yiwe ya player ndiko ndayumviriza hofra umengo ni Legend nurumva so indirimbo ni nziza clip irarenze nukuri clip ni sawa nta nundi muntu turayibona ko mu Burundi akoresha bigiye bipupe byose kandi bigiye bipupe birazimvye bye no kubikota rero sasa birarenze kugira umuntu ariko je gusa ico no mubwira no mwakuhaja he's a star uri umustar kandi twese twemera nimba warakoze Legend tukayikunda tukaguma kuri playlist uri kwisi yose je ndabiza aho ndi urahari turakumviriza kandi cyane rero twereke bishasha nibyo dushaka kandi tuzokuma tugukunda gusa kuhaje kandi bandanye kubikora turagukunda nukuri amaze kuronka abafana nanje ndimo mu bafana nanje ndimo wori wa mbere turabizi nawe nyine yego nzokoma ndabivuga yego so indirimbo ikurikira ni indirimbo nshasha y'umukobwa Atesa ari on CLIC uwo mukobwa si wundi ni Monia Fleur muramuzi yes Monia Fleur wewe reka tumvize indirimbo yiwe kwanza hama après tuco tuyikomanta yes gakamagire umwasira tumbe gakamagire inyota ikakwica gakamagire
isose gakamagire n'amapiano Stop. Fataniso numva ni hai nanyoye iki numva ni hai No mutama w'abandi. Uwo mutama w'abandi yahaye mwicisha. yaraye so je Monya Fleur turetse kuvuga no ku ndirimbo je ndamufata nk'umuhasela hard working girl kuko Yes. Monya Fleur yaragize ibintu byinshi amapolemique menshi kandi urumva ko barigeze kuba YouTube channel yiwe atangura ntuzero gushasha urumva gushasha agenda aragaruka akagenda akagaruka n'amapolemique menshi cyane niyo urabona ko ntibyamuciye intege ntibimuca intege ahubwo he's really working hard umwanya wose Ubu ikintu twa ndabona yajaje umugani w'abanyarwanda yajaje ikindi naco urumva no gushimira basi n'abandi n'abartiste je nabona ko Monya Fleur ari support cyane n'abandi baririmbyi surtout Mona Walda ariko aramuduza sana kandi shout up to you Mona Walda kurumva urakunda kuduza abandi bantu cyane gose uwo mutima w'urukundo usugumane ko nabona ariko araza nyuma yakajya ijya ndirimba kore na Mona Walda urabona ko ariko araza do video reka rero tuvuge kuri indirimbo mubare cyane tuvuge kuri video turabe ukuntu isa sivyo I think from my side yuko yagize ka creativity ukuntu yafashe inzoga acafata na pochette c'est very creative. How do you think? biri creative c'est vrai genre ntitubimenyereye ku mukobwa ngaha mu Burundi babona umengo biteye isoni gufata tubona iyo party song ni indirimbo ya Paris mu bisanzwe mu bindi bihugu kenshi usanga indirimbo za Paris zo bakunda niyo vibe hariyo Paris hariyo na Paris isanzwe kuko iyo onya niya indi ya cheap ibintu biri cheap donc ino ntiyatweretse ama champagne ntiyatweretse ubuzima bwa misi yose n'akabaju vyose birimwo ngaha j'espère que bamurishe nimba yakore publicité primus c'est mavumba baramwica yes oya dinda shabaza none umutama w'abandi whisky iraho yamuhaye none yarayehe no hinge ndababwira ikindi kintu jewe na remarque muri iyi ndirimbo kandi Bujumbura Burundi bon nimba ntagira mbesha umengo Natasha amaze kubikora muga ntavyonzi uwo n'umukobwa ari muri bake mu Burundi bamaze gukora amapiano oh yeah je pense pas ego ni entre Natasha n'uyu hari undi muzi amaze gukora amapiano bisaba umwanya wo kwiyumvira ariko Katuragira recherche no suwa mbere mugari muri bake jewe ndi suri yuko ni Natasha n'uyu bamaze kuko mona ntaraturimbira amapiano Shani Queen ntawe ndabona mu mapiano si yiwe ariko ari muri amapiano arimo irimo nico gituma navuga c'est vrai muga idarapo niyo muri Kenya bon n'amadrapo avanze nabonye iyo mu Burundi nabonye yo muri Kenya East Africa ni bon vraiment ni bon vraiment Monya courage East African vibe video iratesa gusa jewe j'aurais aimé yuko ashira inclusive ni abantu bose j'aurais aimé yuko ashira nk'aba dancer benshi canke baduha ama danse atandukanye oya ni party song muso wese aratamba nawe utamba nawe wetamba yego ntabwo ari ngo indirimbo antuka iri mpaye vibe ya borani enjoy urabona kubera ni ya Paris yego kandi yego kandi ahantu h'umusenyi hiki bose barahari ni bon ça wagize neza twajeje kuvuga indirimbo zoba zasohotse vuba cyane gose ziryoshe vraiment qui nous ont marqué dusigaje kumenya rero aha twese burya nuko umubona duhagaze ngaho wese afite indirimbo akunda ubuzima Sandra mbere kuri wowe umutumire nihe ndirimbo uvuga ati mwizi zose twagize yaba yiwanje na présence canke byose niyo wakunze indirimbo bon zose nazikunze quand même zose nazikunze ni indirimbo nziza cyane mais iya Marthe cyane ni indirimbo ya Ines Malo kubera iki ndabivuga ituma ni ikintu gishasha Ines aduhaye kandi je ndakunda kubona umukobwa ariko ari surpassa avuga ati you know what Jake ikintu ngira ndagikore bicaho biciye urabona rero Ines nivyo ariko arakora nico gituma mvuga ati ça m'a inspiré iri anyespira kuko ndajugira ntagura ibintu byose bya YouTube n'abantu banyespira c'est vrai cyane cyane irya ndimbo ya Mona Walda yatangiye gusohora naranabimubwiye
shaka nigiki ushaka mu buzima rero umuririmbyi n'umuntu yinspira abandi ukuri rero ariko arakora nukuri inspire n'abakobwa ati you know you can do urashobora kwidepasa nico gituma rero shout out to you man warakoze neza let me ask you Tatiana niyihe ndirimbo nawe muri izo twavuze uvuga ko iyi ndirimbo je yanyoheye cyane jewe indirimbo nakunze muri zo apara ngo nakunze ko hariho nziza nakunze kurusha izindi muga jewe iyo mbona iri yanyespiye ya Marte ni indirimbo ya ya Monia Fleur kubera iki kubera ariko ari surpasse ariko duha ibintu bishasha tutazi n'umuntu musha ego sinumva ni mushasha gose muga antuka ubu ni hari karavyuka gose rero zananye nguvu urumva mbona sinumva ngo ziraruta abantu benshi muga antuka ariko akorana inguvu zirenze z'abandi bakobwa bari muri industry ya music so nukuri courage bandanye uko nyene tureko turabibona niho turi turabiraba nanje novuga yuko indirimbo zose ngaha twa presence guys ni nziza ziraryoshe jewe I'm proud I'm very very deeply proud of Burundian artists bariko barakora ibintu birenze njeje nyene mavuga ati what the hell you know what the anyways jewe indirimbo novuga yuko ya apana kuvuga ngo yanjoye kuko nyinshi zanjoheye indirimbo gushika no munsi ikindi ku mutima ni inye akanoti ya D1 apana ruko ngo nukubera ngo ndangu indirimbo no it's not that apana kuvuga ngo nkunda ngo indirimbo za D1 canke kino hari ukuntu ariko arakora ku buryo apana babanduza anti ngo indirimbo barayikunze sasa ngo reka mbandanye ngo ya ritme nyene ngo barayikunze urumva apana abantu vuga ati ngo nasohoye reka rero nzo sohoye igomba gusa gucya no aragerageza gutryinga ibintu vyose afise ingufu zose afise ibintu byose avuga ati njewe iyi pouvoir ndayifise kandi ayikoresha bayemera bayanka nico kintu ndamukundira agasanga inyuma abantu bose bayikunze yes shout out to D1 Rema we are proud of you yes. So guys, ikindi kintu tugira tuvuge muri uyu mwanya ni ibintu urusaku konsa tugira tuvuge urusaku umbeya urusaku nagodi ngire twumve nanuzenya no director wacu acandika akoti umbeya yego tugira tuvuge urusaku ngahi Bujumbura kandi urusaku tugira dusangurire ko urusaku ruri positive okay rusaku positive hemwe reka ndababwire mwarabonye yuko Sabina Bell Nice irya ndirimbo yawo utamu yabahaye award wow award ni best collabo ni best sindi sure muga hariho award ya Bell Nice yes congratulations to you félicitations vraiment en tout cas vous nous rendez fiers félicitations kubera iki ivyo bwirujemwe ntibikurana reka dukomeze twabandanyije okay bandanye urundi rusaku n'urwahenera na rusaku ruhari nimutubwire none a part yuko iyo award yaronse na Sabina Bell Nice yes hari award indi yaronse Dramatic congratulations to you urukura gera ku rwego jewe ndi very proud of you yego felicitations umva umuhungu aje azananye nguvu kuva ku ndirimbo yiwe ya mbere we hope that ko atazoguma muri Arisme nyene kuko abarundi ntibamenyerwa bro yego kandi kindi naco nababwira nico namye bon narabonye iyo constatation urabona nivyo twako tuba Fizzo ariko ari rebranding right abandi nibo bamwigireko he's a legend kugira ube umgumulu mu legend uguma wi rebranding na T rero je namuta T Dramatic the T ura nanagire ntamenyere like le public kandi nawe rero ariko nawe naje muri concert yiwe la fois passée urabona ko nawe ariko arashira mu tuntu twiwe dushasha ariko y'abapete ko baraduga nk'aba December ni sawa ni bon kandi ni bon kandi ndabona ko bariko barasupportana cyane ariko nawe mutama urabe neza udurana level up baratanguye kuzana bwa bumwe bariko bararondera kuva kera abadiri ivyo mu Burundi batanguye kugira ubumwe urabona vraiment ni vyiza birateye igomwe level up see rero no ku level up a little bit but it's okay it's yes good. Ladies and gentlemen, you know we love you so much but the end is that
turabakunda cyane gose ikiganiro gereye ngaha ariko twizere ko muzokwama mudukurikirana ukaba utaragira subscribe do that please subscribe subscribe cyane gose tubone how do you think about our emission you know mwe mutubwira ukuntu muvyumvira reka jengere tradition muratubwira ingene muvyumvira iki kiganiro cyacu mwe mutubwira ukuntu muvyumvira duhindura ibintu twaba tubakeneye so guys twashaka dushimire umutumire wacu Sandra umutumire mushasha kandi tubibutse mugende gusubscribinga channel ziwe za YouTube IYIZIRE iri mu Congereza icyongereza ni cyiza twose turaciga twese sibyo none hamwe na IYIZIRE the dreamer iri mu Kirundi hama ikindi naco nimwibagire yuko imishatsi twambaye niwe amaperi nayo wiwe Malikiye hair kuri Instagram na Facebook okay so mukeneye nyinshi zirahari na nke zirahari ku giciro turabakunda cyane gose abaravye video mu ijoro mugire ijoro ryiza abayiravye ku mutaga mugire umunsi mwiza turabakunda bizu ciao ciao